ntivyumvikana ingene umuntu ananiwe n'amashuri aba mu ntara za ruguru ngo aca yirukanga kuba mu gisagara ca Bujumbura. Gervais Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere w'u Burundi akavuga ko hari abantu bakwiye gusubira kuduga kuba ruguru kuko ngo abanyokuru basizeyo badashobora kugwiza umwimbu kubera yuko batakigira amagara yo kurima ngo bagwize umwimbu. Biraka akaba bishikirije muri rwa rukurikirane rw'abashikiranganji bariko bagenda kumviriza ibibazo biri mu banyagihugu. Gervais Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere w'u Burundi. Ega hari ingorane nuko abarundi turi bantirumve ko tutakunda kuvuga ukuri. Munsigurira ukuntu umuntu ananiwe ishuri ku mupaka w'u Rwanda hari Muyinga akananirwa mu wa kane mu wa gatanu acavuga ngo ngiye Bujumbura agacava hamwe ari akarengana agasantre ko kw'izoni wabo, akarengana agasantre ko kw'ikomine, akarengana agasantre ko ku ntara Muyinga, akarengana ku masanganzira, akarengana Ingozi, akarengana mu Kayanza, akabandanya kaza za Bukeye bose akari Bujumbura. None iki gisagara ca Bujumbura giteza kubamwe abantu bose kw'isi nzima. Nta gihugu na kimwe kitagira niveau de vie y'ibisagara, nta na kimwe. Uzosanga he Bujumbura bose taxi vero, taxi moto, tukutuku, umuyaya, umuboyi bose baca baza gusoma. None bizosha bigenda gute? Mwibaza ko bajya abanyokuru bari hariya ruguru birirwa kwisuka ku munsi bakora imetero 2 kuri 3 ne bazoduza umwimbu kugira bahingura iki yasi hama igihugu gitera imbere. Ntibikunda. Hariho abadakwiye kuba muri iki gisagara baduge baze kubaho ubuzima bwabo bushobora buborohereza. Nese mwacha barara kumugona abantu muri kwa kuri baza. Umuntu wese araraba hageze akavuga ati aha no shobora kuhaba ndavye ivyo nkora. Saba tubona ngaho biriko bayirira ngaho mwibarabara. N'umuntu ayira mwibarabara yageze ngaho mu gisagara gute? Kubera ikibasa tayerera kuri mwibarabara ryahariya ku mugwa mukuru w'intara canke wa komine maka ngaho Bujumbura ngo ngiye mwibarabara Bujumbura. Igihugu tugihindure, ibihe by'intambara byaraheze, tugihindure maze gihindura isura. Umumwisha abahana kubera ko avuga ati ndabye umwuga nkora aha ndashobora kuba nkabesha n'umuryango. Twirengesere twese rero mu byo dukora. Ibyo dukora byose tumenye yuko bitegerezwa gushigira ku mategeko. Tumenya ko abantu bose bangana imbere y'amategeko. Ibyo twaciyemwo ejo bundi ukamenga amategeko ashigwaho kugira agenge bamwe twita bene igihugu. Bijya byose bihagarare. Amategeko atugenge twese uyatsitayeko yonyene acongera mutunganiriza. Aho hagira ukoze ikintu ukaza wumva twebwe nyene indongoza amatelefone hariya uraca bugufi ngo muhungu ngurumva ngo hari ivyo yakoze ngo bikora inka ibikora inka twese twarabikoze. Uno munsi tugiye ku yindi ntambwe. Nimbe hari ibyiza yakoze ni sawa, mugabo yarakoze ibyo byiza uno munsi ntaca akora ibibi
kugira acaguma yitwaza vya vyiza yakoze. Oya, uwakoze ibyiza aguma akora ibyiza kugira igihugu tugihagurutse. ugasanga umutekamutwe uwuzi kuvuza urwamo rurerure umenga niwe afise ijambo. Eka hafise ijambo uwufise ukuri. Ukamenga mu gihugu uwafise urwamo rurerure niwe ateza kuronka ikibanza ciza. Ivyo vyose wapi? Uwuteza kuronka ikibanza ciza niwe ushobora kugihagararamo neza akatuja imbere tukabandanya tukagenda. Ivyo kwitwaza ibi canke biriya, akunda kwitwaza ivy'imigambwe ata nico bamaze, yashika mu kibanza no konona gusa. Abo bose ntabo dukeneye umunsi, dukeneye abaza mu kibanza baje gufasha. Hari intambwe duteza gushikako tukarengera ibintu bimwe bimwe. Ibi twabaye duteza kubivamwo, tumenye tujya tumusizajya kugira dufashe. Uwo tubona atari karado gufasha tukamubwira tuti jajya ku ruhande nacu turiko dufasha. Uwundi nawe jamu tubandanye. Jamu tubandanye. Kandi muri bifiterambere ntagira umuntu azana mu ivy'imigambwe. Tuvuze ko twese duhaguruka tukaja mu iterambere tugenda twese. Hari byavuzwe ejo bundi ngo amakoperative ngo nayo mugamba. Abo bose tubagwanya bose. Tuvuze ko tuja muri koperative tugenda twese atamugamba asigaye. Hariho n'abagwanije ni komite z'umutekano ngo ntibozija ingorane. None muri twahimbaje umunsi mukuru nk'uko nyakubahwa mu rugo gisagara yabishikirije mu mahoro n'umutekano. None byavuye ntibyavuye muri ya makomite y'umutekano yahagarariye amahoro n'umutekano. Kandi tuvuze iterambere nagira usubira kuzana bimwe akunda kuzana ngo agateka kazi na muntu. Wapi? Tugusanze wicaye kwirigara turagupakira